ndafise impamvu yo kuririmba, ndafise igituma nshima izina ryiwe, wa munsi nagenda ndemerewe, vyizigiro vy'ubuzima vyari vyaheze, niho Yesu yasanze arampamagara ati mwana wanje ngwino ngukize, maze kumwitaba anyuzuza amahoro, none ubu ndidegemvya, ndafise impamvu yo kuririmba, ndafise igituma nshima izina ryiwe, wa munsi nagenda ndemerewe, vyizigiro vy'ubuzima vyari vyaheze, niho Yesu yasanze arampamagara ati mwana wanje ngwino ngukize, maze kumwitaba anyuzuza amahoro, none ubu ndidegemvya, maze kumwitaba anyuzuza amahoro, none ubu ndidegemvya, maze kumwitaba anyuzuza amahoro, none ubu ndidegemvya, maze kumwitaba anyuzuza amahoro, none ubu ndidegemvya. Wow, Imana ishimwe cyane. Nababwiye ko tuzabatumire biteka, none ngaba turi kumwe n'umugwi Jesus Power Worship Team basengera mu ishengero rya Bethany Holy Church, n'umugwi kandi uherutse gutwara agashimwe ka chorale nziza ka Ejo Festival mu mpera z'umwaka wa 2020. niyo turi kumwe n'abarongozi, reka ndabahe ikaze baturamutse banatwidondore niba hari ibindi bashobora no kongerako kuri ivyo mvuze. Ikaze cyane. Ego murakoze cyane. Amazina nitwa Ndayishimiye Dieudonné, benshi bazi ku izina rya Bassiste kubera ko nakunze kuvuza guitar bass, ndi umurongozi wa Jesus Power Worship Team. Amen. Ego aho wavugije acoustic, urumva usanga uzana bass, mbega hari ibindi bicurangisho ushobora kuvuza? ubu no musi ndiko ndavuza acoustic, ndashaka kuvuza guitar bass na piano ndagerageza gatoya. Praise God. Amen. Niwe murongozi wa Jesus Power Worship Team. Jesus Power Worship Team. Murakoze, mwagize neza kuza. Murakoze cyane no kudutumira. Murakoze cyane, ka tuzi ku rundi ruhande. Ego murakoze cyane. Nitwa Nahimana Ezekiel. Benshi bakunze kunyita ku izina rya Batera, kuko hamwe n'ibyo sanzwe ndumubate mvuza ingoma. Murakoze. Wow. Ingoma wayitanguye ryari? Nayitanguye ndi muto cyane, mfise nk'imyaka nka 10. Ego. So kazi cyane. Hanyuma ujejwe iki muri Jesus Power Worship? Muri Jesus Power Worship Team usanzwe ndi umuvisi w'umushefu hano. Wow. Dusanzwe dukorana. Yes. Ego. Okay, turaramukije ba Jesus Power Worship Team bose bari kwara ikiganiro, ndazi ko atari bake bari kwa baragikurikirana. Hanyuma reka duhere kuri Ejo Festival. Mbega mumaze kubona kajya gashimwe, mwebwe mwabyakiriye gute? Reka murongoza tuze kwakira agashimwe, byaradushimishije cyane. Ego byatunezereye cyane, byaduteye ko kumva ko ibyo dukora bwa bundi bitagarukira ngaho, bishika kure cyane kandi bikora ku mitima y'abantu, kandi byaduteye intege zo kongera gukora cyane kugira ngo mu yindi myaka tuzane ibintu birushirije ibyo twakoze muri no mwaka wese. Amen. Yego. Imana ishimwe. Hanyuma aka karimbo duheje kuririmba ni kamwe mu turirimbo mufise mumaze gukora. Nshaka mbaze icegera cawe, mbega mu Jesus Power Worship Team umaze gukora ibikorwa bingana gute? Mu Jesus Power Worship Team umaze gukora ibikorwa byinshi cyane.
tugeze ku rwego rwo gukora amaklipe twarakoze album audio ariko turafise n'indirimbo zibiri zisanzwe zibona zifise amashusho ego nibyo niho tugeze niyo ntambwe tugeze ko muri kino gihe. Okay, ni album yabonetse ryari yasohotse ryari ikwindirimbo zingahe? Bon, album yasohotse mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka uheze twakoze lancement officiel hari muri Centre Soweto. Ego niho twashoboye gukora lancement indirimbo 8. Ego audio. Praise God. Ducishizemwe kandi karirimbo turi mu kiganiro imbaza. Twakoze cyane kandi karirimbo kamwe nzovugama imbere y'intebe yawe karimbo kuguhimbaza. Zopfuka n'imbere y'intebe yawe mvuga kugira neza mu gitondo zozindurwa no kuvuga urukundo rwawe kumuranga kanwa kanje kuzurishimwe ryawe uruwera zopfuka n'imbere y'intebe yawe mvuga kugira neza mu gitondo zozindurwa no kuvuga urukundo rwawe kumuranga kanwa kanje kuzurishimwe ryawe uruwera 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 mu by'ukora uruwera mu mbabazi no kwizigirwa uruwera mu cyubahiro cyose mwami wanje uruwera zofukama imbere y'intebe yawe mvuga kugira neza mu gitondo zozindurwa no kuvuga urukundo rwawe kumuranga kanwa kanje kuzurishimwe ryawe uruwera. Amajambo y'ubushobozi niko zimeze zose izi ndirimbo 8 wotubwira juste kugira abantu bumve mbega iyi album indirimbo ziriko ni amastira yahe ni message en general. Ego muri rusangi indirimbo ziriko ni indirimbo zo guhimbaza no gutazira kuko nico gikorwa dusanzwe dukora. Ziri mu mastira atandukanye harimo amarock harimo slow harimo na country ego harimo n'icyo no kwita truakani ni style imeze nk'igisirimba gato ariko ego wow deka ducize ko ka 3 quarts okay sinzoreka kukwamamaza yifise ubuzima sinzoreka gushingira intahe urukundo rwawe rwinshi Yesu waramamaye Yesu waramamaye oya sinzoreka kukwamamaza ngifise ubuzima sinzoreka gushingira intahe
urukundo rwawe rwinshi Yesu waramamaye Yesu waramamaye nikicombuza nami kugushima kuko wankuye habi nari mumwiza atavyizigiro imbere n'inyuma atazira mbona urampamagara nanje nditaba unyuzuza amahoro mu mutima urampamagara nanje nditaba unyuzuza amahoro mu mutima sinzoreka kukwamamaza ngifise ubuzima sinzoreka gushingira intahe urukundo rwawe rwinshi Yesu waramamaye. Wow, glory, yes. Wow, indirimbo ni nziza tellement kandi abakeje cyane. Murakoze cyane. Nibaza ko n'abari kwakikana ikiganiro ariko barumva ubuntu buri muri zo. Bigenda gute kugira ngo nk'umugwi mushobore gukora ikintu kimeze kumwe indirimbo 8 mu mugwi mbega umugwi ungana gute kwanza dufise umugwi munini cyane urimo abaririmbi bagera kuri 45 45 ego bose bari active wow yego okay mbega Bethany Holy Church ni ndazi ko mu gisagara cya Bujumbura iri ahantu hatandukanye mbega ni Bethany Holy Church twari kwitangurira ko ariko nibaza ko no bari sawa ni Bethany Holy Church yo mu kahe gace bon Jesus Power Worship Team ikorera muri Bethany Holy Church iri ahantu bita muri Kizingwe Bihara ni zone Kanyosha commune Muha afasi ya Olympique duze haruguru ya Olympique mu manuko bw'igisagara okay wow hanyuma nari nkubajije nti mbega bigenda gute kugira mushobore gukora ikintu kiri biboneka n'ikintu kimwe muri abantu benshi bigenda gute nivyoroshe ariko ikintu kituranga bwa mbere no gusenga hanyuma tugashira ingufu zacu hamwe tuvuga ngo ubumwe nabwo buca bukurikira umuririmbyi yazanye impano yiwe turayakira atakwisuzugura hanyuma tukaraba ko bikwiriye ko dushira muri album dusanze bikwiriye tukayibandaniza yego Ruvani nako hambona umubatera yiwe icegera canca bimenyerewe gake usanga abatera kenshi baba bakiri batonya ariko wewe umuntu akuze mu mpemo okay mbega nawe usanzwe wandika yego ndagerageza yego wow navuga nk'izi ndirimbo 8 zanditswe n'abantu bangana gute kuri album yanyu muri album yacu indirimbo 8 zanditswe n'abantu 4 okay yego wow tushaka kumenya amazina yabo bon uwa mbere ni jewe ni jewe nanditse indirimbo zimwe ziri muri no album undi no nicegera canje nawe yaranditse mu indirimbo anundi mu bassiste yitwa Billy nawe afise mu indirimbo turafise n'undi mugenzi umuririmbyi wacu yitwa Steve nawe yaranditse mu indirimbo praise God amen wow okay reka muturimbira kandi karirimbo turakenera kandi karirimbo umutima umenetse uzuye ishimwe ryawe murenga ushima dukoranijwe n'izina ryawe tugushima muri wewe niho nubakiye ivyanje byose niho vyubakiye ibimbamwo bira guhimbaza akanwa karatura akanwa karatura
haleluya nushimwe haleluya haleluya nushimwe haleluya amen. Wow. Mbega inyungu zo guhimbaza Imana genre to worship inyungu zo guhimbaza ni izihe? harimo inyungu nyinshi mu guhimbaza Imana kuko ubwa mbere nubwira abantu ko guhimbaza aricyo twaremewe. Amen. Ego. Yeah. Hanyuma ari jambo rimwe nkunda riri muri Bibiliya rivuga ngo Uwiteka Imana yibera mu mashimwe y'abantu. Iyo abantu b'Imana bakoranye bahimbaza no kuvuga ngo Imana iramanuka ubwayo igateramana nabo. Isigura ngo nimba ufise ikibazo gitandukanye ugahimbaza Imana ushobora gukira, ushobora kwakira ubushobozi bw'Imana cyo guhimbaza. Twizere ko hari n'abantu bariko barakira bakiriko bararaba duhimbaza Imana hamwe muri kino kiganiro. Hari ikintu wumva wokongerako mbega ku nyungu zifatanye no guhimbaza Imana? Inyungu zifatanye no guhimbaza Imana ni nyinshi cyane. Kuko burya mu buzima bwa misi yose icyo twaremewe, umuntu wese icyo yaremewe no guhimbaza Imana. Kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo neza ngo Imana iherekeza ijambo ryayo kugira rishitse. Ariko ngo uri omiliye dore wanje adoration iri hagati mu mashimwe. Inyungu zo guhimbaza Imana ni nyinshi. Niyo mpamvu album yacu harimo indirimbo ivuga ngo ndafise impamvu yo kuririmba. Burya umuntu wese afise impamvu yo kuririmba. Washaka kubugwaye ugakira. Iyo umuntu agwaye agakira uvuga ko hari impamvu yo kuririmba. Ego narayibonye nabonye inyungu zo guhimbaza Imana ari nyinshi cyane. Bivanye n'ukuntu umuntu akuriye mu nda y'umuvyeyi akagira igihe akavuka. Urumva izo ni impamvu nyinshi zo kuririmba zo guhimbaza Imana. Ego. Wow. Imana yagicira hera. Hanyuma ni Jesus Power. Mbega okay, turi mu ntango y'umwaka wa 2021. Mbega imigambi mufise muri uno mwaka yo bari Jesus Power Worship Team. Ngaretse nyuma gato nyuma yuko twakiriye iriya trophée. Twagize ayandi mahishurirwa dasanzwe. Ko twasanze ko ariho dukene kwagura imbibe. Tugakorana n'abandi artiste kugira ngo ubutumwa bwacu bugere kure cyane. Kuvuga ngo rero mu kwezi kwa gatanu dutegura concert dasanzwe twatumiyemo n'aba artiste bamwe international n'abarundi kugira ngo dufashanye guhimbaza Imana. Ego. Hanyuma kandi tuzatuko turanabandanya ikuba cha clip indirimbo zacu n'izindi tuko turategura gusohora. Ego. Wow, nibaza ko ibitari bike tuzogenda turabivuga muri kino kiganiro cyane gose. Hanyuma no kuvuga kenshi urubonye abaririmbyi ukumva ibintu batekeye byinshi usanga babikura ku muvyeyi wabo. Mbega twashaka kumenya pastor wanyu ubuze neza cyane gose. Ubundi ibyo dukora byose turafise aho dukora inspiration. Amen. Kandi turafise umuvyeyi twubaha kandi dukunda yitwa Apotre Barobwami Gervais. Wow. Turanamushimira cyane. Antuka iyo wumvise abaririmbyi ibintu bariko barasohora burya ni bifatanye n'ijambo cyane gose barereshejwe. Okay, hanyuma imbere yuko tubasezera ndashaka mugire nk'akajambo murangiriza ko kumbure mubwira abantu ingene bashobora kuronka izo ndirimbo bazibonaye iziri kuri YouTube ziri ku account yagute ikintu cyose mwumva mushaka gushikiriza. Reka mpere kwa Ezekiel. Ego cyane indirimbo zacu turi ahantu henshi cyane ashobora kuzisanga kuri YouTube ndetse no kuri Facebook. Ego turafise n'amasede bashobora kuba wifuza kugura CD bashobora kutubwira tukayikuronsa byoroshe. Ego. Kingira urashaka kutundi detail. Detail no kongera ko nuko ugiye kuri YouTube kandika Jesus Power Worship Team
ukunda indirimbo zacu nawe ugenda kuri page yacu ya Facebook wandika Jesus Power Worship Team niko bimeze uzibona. Hanyuma ushaka CD ashaka guhamagara kuri 79 974 659 79 amajana 974 amajana 759 yego canke agashika kuri Bethany Holy Church Bethany Holy Church hari anye mu bumanuko igisagara ca Bujumbura. Okay, imbere yuko tubasezera subira ukore ku mujya kandi bakaririmbo hanyuma. Oh my god biraryoshye cyane. Akandi karirimbo kanyuma kavuga ngo tuduge igishimwe. Twabwiye ko turi mu bwo guhimbaza no gutazira. Ibyo nivyo dukoreramo cyane. Mbega Yesu urukundo rwawe rwogereranywa n'iki kuri isi. Nta mafaranga nta n'inzahabu twogereranya nago. Tudugije ishimwe ryacu tuvuga kukwiriye twebwe abo wasa nishije inkomezi zitari zoroshe. Tudugije ibendera dushima turirimba dushima turirimba dushima dushima turirimba dushima turirimba. Yeah, please. Okay, tudugije ishimwe tugasubiremwo. Yes. Tudugije ishimwe ryacu tuvuga kukwiriye twebwe abo waza nishije inkomezi zitari zoroshe. Tudugije ibendera dushima turirimba dushima turirimba dushima turirimba dushima turirimba dushima turirimba dushima turirimba. Ije ishimwe ryacu tuvuga kukwiriye twebwe abo wasa nishije inkomezi zitari zoroshe. Tudugije ibendera dushima turirimba. Wow, ngo tudugije ibendera dushima turirimba amajambo y'inkoramutima y'umugwi Jesus Power Worship Team. Mwakoze cyane saba umugisha antuka nukuri Imana ibahezagire kandi ibaje imbere ibahe gutera imbere. Nibaza ko muduhaye ibihe byiza muri kino kiganiro. Reka ndabasezere ndabaherekeze sigamwo imwe mu ndirimbo zanyu ndaza kuza ndangiza ikiganiro.